Uturorero twa hafi tw'abanyagihugu bahohoterwa n'imbonerakure nutwo ku munsi wa kane n'uwa gatandatu mu ndwi iheze. Abanyagihugu umwe yakubiswe n'imbonerakure azizwa kuba yacerewe gutaha ava kurorera umupira, uwa kabiri yazizwa kuba ariko aracuruza utunyanya amasaha yagiye nk'uko vyiganwa n'abanyagihugu. Imbonerakure zirahohotera abantu mu kubakubita n'iterabwoba ridasanzwe. Aho ku munsi wa kane zakubise umuntu zimwagiriza mu kadadanza ngo itomati ngo mw'ijoro aho yafashwe arakubitwa amakofe imigere kugira nta bamubwiye yuko bomwica kandi ata n'umwe yobakurikirana. N'ivyahereye ngaho ku munsi wa gatandatu mw'ijoro uwitwa Samuel yaravuye kuraba umupira yarafashwe n'izo mbonerakure arakubitwa bimwe bidasanzwe. Imbonerakure zirongoye izindi rero nizo zifata iya mbere mu guhohotera abanyagihugu. Abanyagihugu bwabo bakababazwa nuko ivyo vyose abatware babizi ariko bakigira sindabibazwa. Babasaba nyabuna guhaguruka bakagwanira bakongera bakanubahiriza agateka kabo barongoye. Bagerageje kwitura abarezi intwaro abanyene ntaco bagerageje kumufasha. Rero muri make twotera ivyatsi ingendo y'imbonerakure ariko baragaragaza itabereye kuko ibi ntiyakorwa n'imbonerakure zirongoye izindi ziba zirongoye abandi. Natwoga nk'uwitwa Murangoni n'uwitwa Nazari rero mudukomera akaruru ibikorwa bigahagarikwa canke bagahanwa kuba nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Rero waja kubona umuntu ashobora gukubitwa agatagurirwako impuzu utagira ngo n'umwicanyi utagira ngo n'umusuma. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Manirakiza Gilbert musitanteri wa komine Rugombo kugira agire ico ashikiriza.